Nubu intambara yasubiye kuba urutavanako hagati y'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine. President w'Uburusiya Vladimir Putin akaba amenyesha ko agiye kugaba ibitero simusiga mu duce dutandukanye tw'igihugu cya Ukraine, mbere akanemeza ko yifuza kurangiza iyi ntambara mu minsi mike cyane. Mu gihe hari hagize iminsi agahengwe mu bisagara bitandukanye vya Ukraine, umuriro w'amabombe ukaba wasubiye kumvikana mu bisagara bitandukanye harimo n'umugwa mukuru Kiev, aho mbere binavugwa ko igisagara ca Mariopul coba camaze kugwa mu minwe y'igisirikare cy'Uburusiya. Kubwa President Joe Biden ngo ivyo Uburusiya buriko bukora ni ivyaha vyo mu ntambara, akanasaba sentare mpuzamakungu kugurura ibirego vy'iryo nyabwoko. Mu gihe ibihugu vy'Uburayi vyafashe ingingo yo kureka kugura igitoro na gaze vy'Uburusiya, ibintu bitanguye kuba bibi, aho bamwe mu banyaburayi batanguye kugirwa ko ingaruka. Ivyo bikagaragarira mu myerekano yabaye mu gihugu cy'Ubudagi, aho bamwe mu banyagihugu bariko berekana ko bashigikiye Putin. Ingaruka zivuye ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine zibandanya kwigaragaza na cyane cyane ku mugabane wa Afrika, aho ibitoro vyaduze cyane canke mbere bikanabura. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky akaba yaranarungikiye ubutumwa ubumwe bwa Afrika ngo abushikirize icifuzo ciwe, ariko akaba atanyishu araronka. Mwomenya ko iyi ntambara iri mu gukwiza amezi abiri kuva itanguye, aho ivyo kuganira bisa naho atakibanza bigifise. Bandanye kurikirana GCTV kugira ngo igushikirize amakuru agezweho kubijanye n'amakuru mpuzamakungu ndetse nayo mu gihugu.